bari gutwarira ishavu hejuru urabona ko umwana wandi yagiye niwe nka tuzosigura gute mu babanyi bazotubona gute amashavu yawe nayo ukuri birambabaje naho keti yatutumvikana byari bikwiye yuko ava ngaha ndababaye byose kandi mama aya iryo shavu ryawe wapi ibanga neza yego nawe urakunda gusohokera ngaho muri sangu yego anantaje ni byiza ko bamumenga ni wanyibutse cyose ndahuze aho birashika so reye umugenzi wa Mika mugeze guhura igihe kimwe muvuye ku ishuri wa na Mika okay ni sawa ni sawa ndashima kweli okay warapote oya nyene ndayindenganye gato n'inkanti ndakubona avuga ati ndakuramutse yego nk'umuntu nyene bamuzinanye kura nko kutarunanyibuka nce mbone nakanya ko kukwiyibutsa merci vraiment ndagushimiye nanje ndamukije none uri wenyene umenga hari umuntu muri kumwe ngaha yashize ikoti ngaha yo ya nta numwe turi kumwe ahubwo karibu icara nkurushe Ano ameze neza cyane kweli nanje ndahakunda asa neza hamare karibu cyane nakubwiye ko atamuntu turi kumwe nisohokanye jenyene merci beaucoup bashobora gutuma akantu urafata no oya ntugire ikibazo hariho umuntu turi kumwe tubana tuzananye ngaha ahubwo sinzi ko oma nimero yiwawe nkazokuraba ejo nkakwandikira nkakubaza aho uri tukabonana tabindi na jema ikibazo merci merci beaucoup ejo nzokurondera rero tubonane ntari mu bindi bintu kira tuganire nta kibazo nzombaze ko nsakanye nzokubaza nta kibazo sawa sawa muryoherwe komeza Mika kwe kuri umwana mubi bigize hajya umwana mubi gute uraza aho bigejeje reye ibyo wamukoreye inzoga n'itabi no mu guteba bamuha agashimwe muri supermarket yareka kore kijuju none yo muhungu gute ntaramenye itabi naho worinwa gute rikwica buke ko rikwica buke habwo azumbwira aze ndamwereka ico mwica kimunyarukije agahinda nikica kagira mubi nubwo pfuye ruramaze bikusigaye uri mubi mu mutima nanje narabihebye cyo naho nkora nivyo byakugiyemo kweli no just in the mood sumutima mo ahubwo n'agatima keza agatima keza ko kunyarutsa umuntu nabibona ndavyo basi ngene nimeye n'agatima keza gusa nyuma ho you so beautiful kagatima nyine
Mika wari ukwiye kumuganiza mu bugwaneza. Neke nzo ndamukankamira gaiva. Biwe wabaye gutega mani. Iga byose nako ndabibona. Ukamumena ko n'ibintu yiguriye. Bisanzwe none. Uramuciye ku mazi. Naramukaravye. Kwerekana yerekana stressa cyane. Sawa reka twenge gato. Duhana ijambo. Okay. Iyo wanse narabonye ukuntu bumeze. None iyo wemeye naho ukora ibiki? Iva iyo ni nyishu wihaye cyangwa nikibazo? Reka ndakubaza gatonya kwanza. Uku kuntu tukuma dusohoka twongera tugenda. Ndi mushikawe cyangwa ndumuhungu mugenzi wawe? Uri umuntu ki wewe? Iva nukuri wewe. None ndakubaza. Ava yuko ugendera muri burya bwicanyi wahora ukora. Shetani atarawe umusheri wawe. Ntiwari bwigera uja mu rukundo na rimwe wewe? Urukundo nararugendeyemo cane. Winoti za 10 za 2 narazicamo ni za 5. Bakunshisha ibi. Gusa n'ingodo ingodo ni exe kuko ubonye kubera atakibamwo. Iguma rubusa isigaye ncamwo nabandi. Gusa nkwereke ko nigeze gukundana. Nzi n'imitoma myiza wanashaka. Wewe shaka ngutongoze nk'umumekanisiye canke nk'umuntu yize amashuri menshi. Iva mari inzoka nirihire ngende ko ndabona yo yamaze kwica ubwayo. Yamaze kunyica. Aya nshobora kusiga ngaha ndacagufise. Ega nanje ndagukumbura. Ratska bisa bagenzi b'abahungu gusa. Isura zimeze nk'izi nkoho, you know. Aka gasura kanyerera nkake wawe namanga kumbura. Ino tugenda. Mwanirire tugende ko ndabona Sigira Amerika nini shantwara bukebuke. Salam, bite. Fresh. Nashiye ko wampevye. Utagatse kundabaho. Hewe ntavyutsisha. Sheri wanje ngeza ndi mukumuruka. Ariko ndakubaza. Hama uyu nawe ninde kutamumbwiye? Uyu nyene ni mwene wawe wa Kefa. Wa mukokeye kuzanira kutujuju twira. Mviriza ndakubwiye suyu. Ninde? Uyu yitwa Mika, uje nawe yitwa Keti. Oya, ingo banzi nyegere umviriza. Wowe urazi kumbesha misi yose. Umviriza sheri. Je no guhenda kugira ngo ki. Uyu yitwa Mika, uje nawe niryo hasa rya Kesi yitwa Ketia. Uranyiciye modusha muri zisa. Sheri anya rugira undi mwana nabi vrema. Wari kumanza ukambaza. Kutamonyeretse. Naho rero bayita kuri satellite hotel Stobar satellite naho hameze neza cyane ndakunda yo ntari hariya muri Sango Demba ndiga nanone ko hameze neza hano nahishimiye vraiment sa neza yega burya umuntu umujana ahantu ubona ko hasa nuko ameze nawe urakabye yego vraiment ahantu habajanye n'abantu beza nkamwe sio kubajana hariya mu dusurubende ati legend myiza none uragasurubende kwe ariko nashaka ndakubaza rero ureba bon je ndafise umuntu tubana umuhungu tubana no twari kumwe wa munsi ndagusanga hajya muri Sango de gusaba no ko yabananje injira indani niwe tubana none rero ndakubaza ndabona ifreshe zirakwishe uraka kabisa kuberewe none utegurira urubanza rwaye bera nta rubanza niteguriye vraiment ese ko n'uruturika rubanza gusa nyine nta birenze tu gusa yo wiyumviriye ko
ugomba usohokane n'umuntu bisaba uhindura ingene uhora wambaye nimba nahora nambara agapira bwa bya bintu biri amadeshire ngaho ukuntu kugira ngo n'abakubona ntibabone ko wabaye deshire no mu bwonko. None Ray naguciriyemwe numva umenga uri kuvuga amajambo agobetse ukuntu ushatse kuvuga iki? Bela nakubeshe umunsi wa mbere nabona muri kumwe na Mika wamenga no uvuga vyose ariko ntibyabaye bikunze ko na Mika ndawe ndazi yabaye bwikawushe kuko yarabibonye ko naguyemo kabisa. None Ray kuri kurambira amajambo umenga arahinyitse cyane uba warakunze Mika bikanka ukuntu bimubwira mbarira je twaramaze kwa bagenzi nimba hari shono shaka kugufasha ndashaka kugufasha mbwira. Bela sinakunze Mika ahubwo nakunze uwo bari kumwe. Ico gihe kumenga twari babiri je na Mika yubarinde havuye Mika ubundi bari kumwe niwe nakunze. Ray je unkunda sindabitahura. Naragukunze kandi cyane. Oya Ujya munsi ndakubona wabaye nk'umwijima ubonye umuco. Naragukunda kandi cyane. sindabitahura ibintu kurambwira. Ndabona kumenga biraguhinduye cyane ariko mbabarire sinazanwa ngaha no gutuma uhinduka ubabara gusa amajambo nkubwiye niko kuri. Bela ndagukunda kandi cyane. Biragaragara ko ntari umunyamahirwe nubwo ndabigerageje ariko sinzacika intege. Uyumvire kandi ubone ko ndagukunda kandi nagukunze cyane. Shari uzukuri nisho numva noguha nuko ngiye kwiyumvira. Bela ibyo byonyine mbwiye urakoze kandi Imana iguhezege kumbwiye ugiye kwiyumvira ku byo ndakubwiye reka nanjye ntegereze. Nikagenda bandanije n'ukuri ndarusha. Bere ngo tuje gusangira basi. Nikamasaha ageze kure burije n'ukuri. Reka nshike kumuhana. Sawa nana kim. Tuzobona neza. Jewe. Basi ko ngufitiye inkuru. None ngo basuje muhira kuri. Oya reka tuyivugire ngaha. Nega amatwi hano nyene nkubwire. Bishasha. Urazire mfise kweli. Ya. Kwa muhungureye. Basi ko ubu twabaye bagenzi. Muhuriye he mara zimizo nkuru muhuriye he naniye ntagotwa byarakomeye umuhungu andondere reka nkubwire gutangara ko ega kakabire kari serie reka we reka nkwa makuru utsika propose sa Lei ntagotwa no kuri rero ndamukuriye ni sharp unararuguyemo ariko ni bon ariko shansha kumbwira umuzi gutereye none gashabire uri umugenzi wanje kandi arabizi ko nale namukoresha ko ari umugenzi wanje ntari bijyare n'ukuri uramizeye cyane n'umwana mwiza gusa shaje natanguye nyene
kumwiyumva cyane komereza ahubwo rugwire ega Lane umwana mwiza ntabesha vraiment yego nukuri kandi avyizereye mikros ko ndakubaha nk'umugenzi wanje cyane nukuri ndakwizeye vraiment kankomereza aha rero ntazokubabaza kabisa bikuguye gute none none man umugenzi wanje aryohewe atuka vraiment mina fly sana sawa rero ubwo tuzahora dusubira sawa tuzosubira rero shashe kandi bona pe Mabuja, nibiki mabu? Sheri ko batevye. Hapana ko nanse kuja ku kazi utaje. Sheri kwa muganga vyagenze neza? Sheri? Jesus. Sheri, ushitse kuvuga ko utabyara?